bakunzi b'urubuga BF famille BF kanogenda baramutse ndabaha n'ikaze mu kiganiro cyacu ca rino joro ry'umunsi mukuru wa Pasika. Nizere yuko muri ko murarangiza neza aho muherereye hose. Uno munsi tuje kuyaga neza neza ku ntambara iri mu gihugu ca CONGO. Biboneka neza yuko itariko irahera cyangwa igabanuke, haba ku ruhande rwa M23 canke FARDC, bose bisa nuko bananiwe kugira ngo barangize iyi ntambara. M23 yihaye intego yo kugira ngo ibe yafashe igisagara ca UVIRA mu misi indwi. Bivyo biri mu nama yabereye mu gisagara ca Goma. Tukiri ngaho nyene mu gisagara ca Goma hariko haraboneka cyane abasirikare b'Abasomaliya, abo muri Sudani ya ruguru, Abaganda ndetse n'Abanyarwanda bita Special Force bari kuboneka cyane mu ico gisagara ca Goma guhera itariki 18 z'uku kwezi turi mu. Ivyo rero biri mu byo tugiye kuyaga mu kino kiganiro. Ndazi yuko umusisanguza ko tufasha kugira ngo dushobore kumenya byose, ariko mu nkundire maze ndamuramutse ndamuha n'ikaze mu kiganiro cyacu. Bwana musisanguzi, ndakuramukije cyane ndakwifuriza ijoro ryiza narijya amasaha ageze kure. Amahoro cyane bwana journaliste. Asante sana. Asageze kure mugani wawe abatumire bariko barataha. Bo sindi butebe mukuramukanya mugabo reka by'umwihariko ndamutse umuntu w'umufanzi wa BF ari mu gihugu cy'Ubuganda yitwa Pascal Nizigimana. Ko ari ku Pasika binomereye ko Pascal turakuramukije kabisa. Pascal uri mu Buganda uca wibona. Turaramukije n'uwitwa Rukundo Desire ahari hose, hamwe na Blandine niyo. Abo bantu nashimye ko uyu munsi ndamutse by'umwihariko n'abafanzi bacu cyane gose. Reka nce ndamutse n'abadukurikiranye bose muri rusangi, nonge ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cy'uyu munsi cyane gose. Bwana journaliste, mu kiganiro twakoze kare navuze yuko bishoboka ko guhera ejo dutangura kuvuga ngo M23 RDF UPDF kongere ko n'abasudani b'amajyaruguru n'Abasomalia. Ibyo birashoboka kabisa. Muri kino kiganiro ngiye kwerekana impamvu mvuze yuko ivyo bishoboka. Wanavuze kandi mu ntangamarara yuko yaba M23 vyayinaniye kurangiza intambara byansi cyane ku biringo bagiye biha, ku kirangamisi bagiye biha yuko intambara bayihejeje byanse gose. Ubu naho guhera itariki 17 barihaye iyindi minsi indwi yuko igisagara ca UVIRA bazoba bagifashe. Kandi kuri bo bavuga yuko UVIRA ubu ari wo mugwa mukuru wa Kivu wa Sud Kivu, niko babifata kandi niko biri. Uwo mugwa mukuru wa Sud Kivu kubwa M23 ni UVIRA. Bo bavuga bati rero twamara gufata UVIRA umwansi wacu azobasigaza bari Burundi, uca twugara imipaka nasuye kuza gutanga ama intervention hamaze twibandaniriza Kinshasa. Nukuba rero muri iyi minsi indwi barihaye iyi plan. Ariko kandi wavuze kandi urashobora kutayivuze mugabo biriko biraboneka yuko yaba Tshisekedi ariko atuma intambara itebera mu nzira. Abawazenda batayimara nivyo ngomba nzeko. Usivye ko Kagame abantu benshi bafata nk'imfura y'abazungu ya Amerika, we akora ibishoboka kugira ngo iyi ntambara yiheze. Nukuvuga Tshisekedi amwomora mwirukane ahashira umuntu wiwe byanse. Mu gihe president Tshisekedi nawe bisa nkaho menga niwe ari karabintaza kugira ngo intambara ihere. Uti gute? Reka ndabikwereke neza bwana journaliste n'abadukurikiranye. Abantu basanzwe bakurikirana iby'iyi ntambara ya CONGO barazi yuko igisirikare cy'Ubuganda gisanzwe kiri muri CONGO muri Ituri kabisa, barabizi ivyo birazwi. Kandi ku masezerano bakoranye na president Tshisekedi yo kuja guhiga imigwi y'iterabwoba. Ubwa masezerano mbere kwa kuja guhiga bakoze ico bita operation, bagize ico bita operation Shuja
yo kuja guhiga ego uyu muhari w'iterabwoba ADF naru ADF naru ego no bakoze operation bita shuja hama mu nyuma barahenuvera andi masezerano yo kuja guhiga uyu wundi muhari w'iterabwoba bita ngo n'abakodeko basanzwe ari mu bwoko bw'abarendo ego ibi birazwi ego ariko umuntu aca yibaza iki kibazo ni gute Perezida Tshisekedi akorana amasezerano n'igihugu cy'Ubuganda ego cyo kurungika ingabo mu gihugu ciwe mu gihe asanzwe azi neza ko ego igihugu cy'Ubuganda gicuditse n'igihugu cy'u Rwanda ari somambiki ndetse binavugwa yuko igihugu cy'Ubuganda gihora gitiza ingabo igihugu cy'u Rwanda kuja gushigikira M23 cyane gose ibi ni ibintu mbona journaliste umuntu abyumviriye bimucanga kabisa ahandi umuntu agaca yibaza kandi ni gute none Perezida Tshisekedi yakoranye amasezerano n'igihugu cy'Ubuganda ibaze kuza guhiga aba ba ADF naru hamwe n'aba bakodeko azi ko UPDF yitizwa n'igihugu cy'u Rwanda kugwanya M23 kugwanya FARDC no kugwanya M23 nako gushikira M23 kugira ngo igisirikare ciyiwe hama agacagira n'amasezerano na leta y'u Burundi yo kuja kugwanya ya M23 igwanya FARDC handa ndahasubira kugira ngo uhumve n'abandi bahumve kabisa dukuruguturi Perezida Tshisekedi afitanye amasezerano na UPDF nukuvuga ingabo z'igihugu cy'Ubuganda kabisa kuza kugwanya imihari y'iterabwoba muri Ituri sivyo cyane iki gisirikare Perezida Tshisekedi cy'Ubuganda yatoye ngo kimufashe kugwanya imihari y'iterabwoba na Kagame nico akoresha mu kugwanya iyi leta nyene ya Tshisekedi ikura cyumva ndacumva kabisa Tshisekedi kandi agaca korana amasezerano n'igihugu cy'u Burundi kugwanya umuhari w'iterabwoba iki gisirikare cy'Ubuganda giharanfora gishigikiye aha hantu urumva bwana journalist ibi rero biraboneka ko umenga Tshisekedi nawe sometimes reka arabikirira habiri ariko aratambatamba yabuze umusimamo aha rero niho ngomba mpagarare bwana journaliste mu kwerekana yuko Tshisekedi ari elema iriko iratuma iyi ntambara ya Kongo idahera iteba guhera uti gute ubu tuvugana bwana journaliste hariko harabonekana mu gisagara ca Goma ingabo z'igihugu cy'Ubuganda ziri kumwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kabiri abita special force aba special force original niko biyita hari gihe usanga ari original wamenya aba bagaca bafatanya abariko baraboneka ndiko mvuga ibihari kuri tere ya Kongo apana ibizoa ibihari bakaba bari kumwe n'abasirikare bo muri Sudani y'Amajyaruguru gatatu sivyo aba kandi bakaba bari kumwe n'abasirikare ba Somalia kane aba izi ni ingabo novuga zije kuri komba ya mwisho kubwa Perezida Kagame izi ngabo meje kubabwira abaganda u Rwanda Sudani y'Amajyaruguru na Somalia aba nibo biteguye kurangiza intambara no kuvuga kumena urukuta rwashinzwe na FDNB iri kumwe na Wazalendo na FARDC mu kiyaya ca Rusizi kugira ngo bashobore gushika mu gisagara ca UVIRA utiro bona journaliste bimeze gute amakamera yacu dufise mu gihugu ca Kongo aratwereka yuko ibirindiro bitanu by'ingabo z'Ubuganda biri muri Ituri kuva itariki 17 biragaragara bababuze barababuze ariko amakuru twarose nuko mu migwano yabaye itariki 17 muri Rucuru ibitwa imugwano twarayivuze ko bahahoneye
haraguye ingabo z'Abaganda zitari nke kabisa zarahaguye. Izi rero ni muri zimwe mu zataye ibirindiro muri Ituri zari zigiye gufasha M23 muri Rucuru kugwana n'abo wazarendo, ariko kubwo amahirwe make barahasize ubuzima abatari bake, abandi bari mu gisagara ca Goma. Wabivuze mu ntangamarara yuko mu nama yabereye mu gisagara ca Goma yarimwo umuhungu wa Museveni, irimwo Kabila, ba Colonel Nanga n'abandi bihaye marge y'imisi 7 yuko bazoba bamaze kudendura Uvira bayigaruriye, hama bagaca bashira utugufuri ku mipaka y'u Burundi na Congo kugira ngo bacibandaniriza gukuraho Tshisekedi atankomanzi. Ingabo zinjiye mu gihugu ca Congo kuva dimanche. Twarerekanye ingene zahoneye nyinshi zahoneye muri territoire ya Karehe, izindi zirakubitirwa hovyo muri Mwenga, izindi barazihohosha muri za Kamanyora, abandi baragwa Kaziba. Aba nibaza ko za Nyiragongo hose aba n'abari baje gucira inzira aba bagwanyi bitwa bakaruhariwe b'Abasomaliya, b'Abagande, Abasudani y'Amajyaruguru n'Abanyarwanda kugira ngo bazoze bo ari funga kinyo bafutafute. Ariko urabona yuko umugambi utagenze nk'uko bari bawuplanifiye, bajya bo uvuga ko bamizwe bunguri, bisa nkaho batigeze binjira muri Kongo bajya, kuko nta gace na kamwe bigeze bigarurira, usibye yuko naho bari bagiye kugerageza baguye ku rugamba. Aba rero bwana journaliste, amakuru mfise nuko batangura ama operation ejo itariki 21 ejo aho bukera mu bucagucagu. Aba aya ma special force iyo migwine apana imigwine ibihugu bitanu, ibi bihugu bine byongereye ku bakongomani b'abatanu, nabitegure kuja kwisuka ku gisagara cha Uvira kugira ngo barabe yuko bamena urukuta rwa FDNB, hama bace bashira ubugufuri ku ma frontiere yose igihugu ca Congo gihana n'u Burundi, kugira ngo FDNB ntisubire kugorana. Ibi rero bwana journaliste, ni kimwe mu vyatumye izi media zo mu Rwanda zija mu gacerere, kuko mape ndazi ko bayifise, bariteguye gusubira kwanima kabisa nka kujya bahora. Urazi yuko muri iyi minsi heze ibitangazamakuru bitari bike byaravuze inkuru yuko byemanga yuko M23 yakubiswe cyane, yahondaguwe kabisa. Mugabo mu nyuma baca basubira mu gacerere ntangere. Iyi niyo mpamvu imwe yatumye badasubira gutangaza ku makuru y'intambara ziriko zira muri Congo, nuko bazi yuko hariho iyindi plan bari bateguye iri mu nteguro. Ibironshikije bwana journaliste, abakongomani benshi birabacanga kabisa. Je ndafise abantu tuganira bari mu gisagara ca Goma, bari mu buce butandukanye bwa Congo, nawe usanzwe ubizi. Benshi barambaza, none bwana musesangutse, aya makuru ko mutayavuga ntayo muzi? Aya makuru y'igisirikare ca Uganda nayamenye kuva kera, urabizi nawe. Ndabizi kabisa, aho twarose n'amakuru yuko hari ahantu igisirikare ca Uganda cateze ambiscade ya M23. Ibintu twize dushima kubishira habona, kuko ni namakuru yari mu rujijo rwinshi. Ariko iyi nkuru yuko biteguye kwataka Uvira, iyi ni nkuru y'ukuri. Iyi ni nkuru idateye amazi, kandi ni nkuru ikiri sugi, ata media nimwe irayivugako. Iminsi 7 bihaye bwana journaliste, izohera itariki 24 hageze, tuyiharurira ku ntoki kabisa. Hasigaye iminsi imike nk'itatu canke 4 kugira ngo iminsi 7 bihaye ihere. Ariko umuntu aca yibaza,
none iyo minsi ndwi bihaye niyahera bazoba bahafashe koko batarahafata hari iyindi plan bazotegura ego navyo tuzobimenya ibi rero ni ibintu umuntu aca asigara muri kese yibaza ni kuko twigoro dushoboka kugira ngo iyi UVIRA bayifate baradukoze pe ego nkamwe rero bitokunda yuko bayifata muri iyi minsi ndwi yihaye hazokurikira iki bazosubira pa ahanje ndakwibutsa bwa journaliste yuko hariho n'ibitangazamakuru byo ngaho hakujya Kanyaru byari byatangiye kuvuga yuko ngo igihugu cy'u Burundi kigomba kwiyomeka ko UVIRA exactement naravyumvise nanje byaranciye mu maso ibitangazamakuru byinshi warabyumvise mugabo intumbero bari bafise yo gutangaza ibyo byose warayimenye none hose ngomba kuyitangariza ngaha kuri rino rubuga kabisa mugabo reka tubitege igihe imisi isigaye siyo iheze kabisa hama turabe ivyo bano basomaliya abasudani y'amajyaruguru n'abanyarwanda bariko n'abaganda turabe ingene baza gucana umuriro bahindura ibintu turabe ingene ko baza kurangiza za ntambara turiko turava ko bikunda kuko je ndazi yuko FDNB yifitiye confidence ndende cyane barifitiye confidence irenze kandi burya n'abanyarwanda so kwigira confidence wanaweze n'abanyarwanda barazi yuko abarundi bashoboye cyane gose kenshi nza numva abanyarwanda badutuka nubwo abarundi ngo dufise igihugu gicafuye gikenye ngabasirikare bacu nta suku ntaki uzibona journaliste yuko ubwiza bw'inka ariko kanenge kayo ego ivyo abantu benshi ntibabizi ubundi ubwiza bw'inka niko kanenge kayo bana inka ishobora kuba ikamwa amata menshi urumva iyo ni karite mugabo umuntu yawe ukaza wumva ngo urujya rukamani ngo rufise ngo ibicebe ngo binini kandi ariyo karite ari ikamwa menshi voilà n'aba abanyarwanda even bacyoza abarundi even badufata uko bigombeye barazi ko dushoboye kabisa ndavuga abanyarwanda bamwe si bose kuko abanyarwanda n'abavukanyi bacu abanyarwanda mbere na mahasa ubundi u Rwanda ni hasa ry'u Burundi turahana n'abagenzi na cyane ndavuga ari bamwe badakunda ubusabane bw'ibi bihugu byacu ni ukuvuga babaye kugira gusa bacyoze nubwo bacyoza barazi yuko abarundi dushoboye kabisa reka rero turindire bona journaliste imisi ingahe turabe yuko baza kotsa uburo turabe ko bama babikora cyangwa naho ko bazotinya babonye kabisa basuye inyuma tacu bakoze bo kwiboma ko bagasubira inyuma voilà bwana musisanguzi tuyaze byinshi abantu bacu bashaka n'ibiganiro birebire reka nagushimire cyane kwa kino kiganiro wavuze ko kikiri sugi abantu benshi batari bwamenya no makuru kumbure bashoboye kuyamenya ndagushimiye cyane rero ko ubusisanguzi washoboye kudukorera yes urakoze cyane bwana journaliste nizere yuko atakindi kiganiro turi bukorana muri no joro ko amasaha ageze kure ariko abakunzi bacu je no bibutsa yuko rimikashi zuguruye kuri pasika kabisa badukorera akantu kabisa rimikashi ziruguruye ukeneye icu duterera nimero nguye kuri screen na rimikashi hame ibintu bigende neza mu dukorera umunsi sawa reka tubike banure nizere yuko tuzosura mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo kabisa kananje ndonka cyo kugenda ndababwira ati bye bye nizere yuko umunsi wa pasika wagenze neza nizere yuko ejo dutangura ibindi bikorwa tumeze neza tukiri mu byiza bya pasika ndanababwira yuko tubakunda cyane ngaha muri BF kuko urukundo mutwereka rurarenze bye bye